garagaza cyo no kwitaka ya gisitari nziza Xabi Alonso amusoye mwari ibonye uryo yagiye yidodomba zimwe muri mu bimesha makuru byara byo ku mugano wa buravye mvugo byara shize habona amajambo ashobora ko yavuzwe na Vini avuga ngo igihe cyose nije usohora sivyo ati ngiye kuvira mwino equipe ngiye kuva muri Real Madrid ibintu nk'ivyo sivyo nica vugisha mutipaja muri vestiaire munyuma aragaruka muri kuri bando touche ikindi kintu no gana nongeye ko abakunzi ba Etienne bamenye ko atozobandanya mu gihugu ca Kenya sivyo ivya Etienne tuzigana kuba turaba ubukurikira uko bimeze muri interview ya après match Xabi Alonso bamajije kumyitwara ya Vinicius aravuga ngo imyitwara ya Vinicius tugiye kukigaruka ko kandi tugiganire ko n'ubuyobozi bwa Real Madrid inyuma ya El Clasico biravuga ko body ya Real Madrid yagize iki yicaranye iraba kuri reaction y'umugabo witwa Vinicius Junior envers umumenyereze witwa Xabi Alonso baravuga ngo bamwe bati yagaragaje geste itari nziza nk'umukinyi w'umusinya nka kapitene agira gatatu wa equipe nka kapitene agira gatatu wa equipe nyuma ya Kuravyara na Fede hakurikira Vinicius Junior sivyo mu gifaransa ko ukungene yanditse toujours moi je vais quitter l'équipe c'est mieux que je parte ati mission sinije usohora aho yabivuze mu gihe ariko arasohoka mu kibuga shavuye cyane ati ngiye gusohoka muno mugwi ati vyo bavyiza jewe nigiriye ni shavuru ryinshi yani Pajo gitangaza makuru twa sport abwo iyi ni ntuze ni Canal Plus ni Canal Plus okay ni Canal Plus sport sivyo bivuga rero ko bamwe hari umugabo muri board wari kurasaba ko Vini yo kwicarikwa akaganiza kwino nyifato ndetse akanahanwa mugabo hakaba nabandi bavuga ngo Vini tumuhanye kubwino nyifato ntacyo twa tumumariye vyiza nuko yoganirizwa gusa ntihagire igihano gushikira munsi ntabwo haramenyekana ico Xabi Alonso mvuga asavye ubuyobozi bwa equipe wewe imbere y'amenyesha makuru avuze ko bagiye kubiganira ko n'ubuyobozi bwa equipe mugabo ku mugoroba mwijoro gejo hasotse amakuru avuga ko Real Madrid yafashe ingingo yo kutazohana Vinicius Junior kubwo reaction yagize asohoka imbere y'umumenyereza Xabi Alonso nariko ndaraba hirya no hino hagiye hatandukanye cyane cyane ku bantu bashobora kuba begereye umugabo yitwa Vinicius Junior bagaruka ku ngingo equipe ubwayo yafashe Real Madrid iravuga ngo ikibazo kirahari n'ivyo ariko kigomba kuba gérer canke digérer n'aba babiri Vinicius n'umugabo yitwa Xabi Alonso sivyo rakubwira ngo nimba Xabi Alonso aza gufata decision yo guhana Vinicius aramuhana ariko nimba aza gufata decision yo kumureka aramureka uko yafashe ndavuga Real Madrid yafashe umwanzuro wo gufata vyose bakabishira mu minwe ya Xabi Alonso still niki kibazo Real Madrid yanse kuba impliqué muri cyo ariko indirectement hari abantu bicaye hajya mwazijya ntebe indani bavuga bango none iyi situation ni abandanya canke bikabandanya vyisubiriza tuzobijera gute muzaye pereza ati no mureke umutekinisiye twahaye club abari washobora kujera aba bakinyi kuko ni nawe abana nabo munsi ku munsi ni wabazi n'abahungu biwe n'abana biwe ni bakoresha imyimenyerezo mu gitondo ku mutaga ku mugoroba ni we abwirizo gukontrola niba bajyama ku mwanya ni we abwirizo gukontrola niba bafungura ku mwanya ni we abwirizo gukontrola nimba buri kintu cyose bagikora ku mwanya tubwo rero niyo habaye ibibazo nk'ibi tubirekerebo abari bo bagomba kuvyikemurira hagati yabo sivyo aha rero haca haza ikintu kivuga ngo sivyo
L'entraîneur du Real Madrid a réagi à la situation en affirmant qu'il prendrait les décisions nécessaires concernant Vinicius Junior. Sivyo? Ntawuzi rero ngo decision agomba gufata Xabi Alonso ni iyihe, yaba iyorohereza Vinicius canke itamworohereza, ariko kandi icatumye adahita afata decision yihuta nuko bakubwira ngo nawe yicaye araraba arongera arabwira equipe ati tension iri hagati yanje na Vinicius Junior ndamutse ndayifatiye umwanzuro mu buryo bwihuta mwumve ko vyogira ingaruka kuri performance ya equipe. Uwo ni Xabi Alonso. Mvuye rero muri ibi vya Vinicius na Xabi Alonso ubwabo bavuga canke ababegereye nkaza je uko nshobora kubona ibintu nivyo. Vinicius Junior arababaye, we yabona ko akwiye kubandanya muri match, ariko nibaza ngo ivyavuye muri gestion canke yica umumenyereza yicura mujya mwanya yarakibonye cyari uko Real Madrid ibona amanota kandi yarayabonye. Je numva bakwiye gushira imbere ico bita umusaruro wa club muri rusange. Nimba ari imyanzuro bafatiranira, je numva guhana sivyo bigomba kuza imbere, ahubwo kuganira. Amuganirize nka Xabi Alonso amubwire ngo iyo ugize reaction kujya umenye ngo uri capitaine wa gatatu muri club. Eske wa mwana yitwa Franco Mastantuono, wa mwana yitwa Eduardo Camavinga, wa mwana yitwa Gonzalo Garcia, ariko ari igiki ku mugabo yasanze muri projet za equipe yitwa Real Madrid ari we tugendera kari wakomeye hano ari boss wa projet, kapiteni wa gatatu muri equipe ya Madrid wakomeye cyane. Bivuze ngo rero je ukugenda buhoro buhoro kwa Xabi Alonso kugufata umwanzuro w'ikigomba gukorerwa Vinicius ndagitahura ndacumva, kuko uyu munsi numwe mu bakinyi babwirizwa canke barondegwa mu musaruro wa club muri forme z'uyu mwanya. Ikindi ni wa mukinyi mugayo ngingo ntiyafashwe na Xabi Alonso, yafashwe na tuvuze Real Madrid ni body birongo na Florentino Perez no musturi ngo ubwo se nishobora gucishamwe Xabi Alonso abwo n'uburongozi bwa Real Madrid. Bo baravuga ngo biboneka ko mu mvugo za Vini wewe cyo nagifite na Real Madrid, wewe ubwiwe yumva ngo nare bwagere ko asoka, kandi wanashima bivuga ngo meme no muri body hari bamwe bavuga ngo byari bikeneye ko Xabi Alonso mureka iminota mike yakabanza gakina hakabona kumukuramo mu nyuma, ariko abo bose se bamenyereza. None Sedi urashaka bamenyereza biburaye bamere nk'abamenyereza ngaha muri Primus League Burundi wacu n'ababa boss babo, ari wa telefone abwira umuntu ngo mubwira atafate telefone arabe message amubwira ngo kuramo nako ushiremo naka. Ari mu president twigaze kwicarana muri basket hariya numva ngo mubwire ngo some message ngo naka ngo abakinya birengagije bamaze umwanya hanze. Urumva bro, ibi rero buraya ntibishoboka Edi. Nivyo Robin ya Muri yagaruka ngo nimba batagomba kumva ivy'iwanje bapfume bandika ngende. Aba bagabo bihagaze, ariko harana ama equipe akora uko iburayi ariho kubwira umugabo ahagaze imbere ya projet za Real Madrid nka Xabi Alonso ngo wabwirizwa kureka naka kamara umwanya ari mu kibuga kubera ko ari umukinyi mwiza. Arakubwira ngo eske ndwe yose maze ntegura match we wari hano kuri ku kibuga nubwo wari kubuhari. Ivyo twe twiyumviriye nka staff ya coaching ubwo nawe nivyo wiyumviriye. Ico dushaka muri match nawe nico ushaka. Ubaha umwanzuro w'umumenyereza igisigaje kumubaza result, sivyo? None se nitubona abamenyereza bafata zije kuvuga ngo uri umukinya akomeye ariko wewe ja hanze. Okay, urakoze. Reka ngaruke ku karorero ku mugabo yitwa Ousmane Dembele na Paris Saint-Germain. La fois passe bamusiga mu gihugu cy'Ubwongereza. Twese ntitwabibona ko Paris Saint-Germain igiye gukina itagira Ousmane Dembele, tuvuga ati ni kibazo. Match Arsenal. Hako bakakubwira ngo nimba ari kibazo cha discipline nasigare ibiza kuba twe turamenya ingene tubidigera. Sivyo? Likaus. Voilà. Uyu munsi ko Rikawo Faustin Dodi afashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndagusiga ibujumbura njane n'abandi Dar es Salaam. Si kibazo gishingiye kuri discipline, sivyo twagarutse ko hano.
uretse ko rimwe na rimwe dushaka kwigiza nkana tukavuga ngo ukwiye kubanza kuraba resultat za ekipe ariko Edi nijyari wigeze ubona ikiraya cafuye mu bindi bakigumizamwo ngo turaza kukirindira ngo hari gihe covyuka kikaba gishasha no mu mbuto ari vya bindi dutwara gutera kirinze gipfa cafuye mu kuzimu ntugishirayo uragikuramwo bisobanura ngo bisobanura iki rero ico ngomba kuvuga aha hantu rero niki Xabi Alonso ni wazica akeneye muri Vinicius gusumba ico Vinicius akeneye muri Xabi Alonso sinzi neza ko ntahura aha hantu nimba yofata umwanzuro canke Real Madrid yofata umwanzuro kuvuga ngo genza gahoro turabi yo bigana ariko natwe twahindukiza amaso tukaraba tugasanga subwa mbere ibi bintu bibaye subwa mbere bikozwe hari umunsi yicaritswe twabona Vinicius Junior yamerita gukina hari umunsi twabonye Vinicius Junior avuye mu kibuga yamerita kubandanya ari mu kibuga ariko umumenyereza akakubwira ngo ni imyanzuro twafashe techniquement nk'abatekinisiye baba bari kuri pelouse tugomba umusaruro kandi umusaruro ekipe ikawubona none umumenyereza uramugereka iki kibazo cy'uko yakuye umukinyi mu kibuga kandi umusaruro yawuguhaye ico ni cambre umutega baje kugushiramo niyo mpamvu Real Madrid itagomba kuvuga byinshi iyo bamukuramo bagatakaza match bari kugaruka bakavuga ngo umukinyi ari kubwiza kuduha ibitsindo wamukuye muri match umushira hanze none yamukuyemo result irabonetse ubwo Real Madrid nta gwitwazo bafise baranza bagahora baca bagaruka rero bakavuga ngo ikibazo canke accrochage zica zihaba hagati ya Real Madrid na Vinicius Junior Erishingito yejeje kuba ishyira inguvu nako inkuru bice mu higaniro cara gikozwe hariya kuri Erishingito TV imwe mu ijambo yavuzwe no mu mamenyesha makuru witwa Marcos Benito yavuze ngo la confiance de Vinicius Junior en Xabi Alonso est rompue. Si la situation continue ainsi, il sera très difficile que les deux cohabitent au Real Madrid. Je kibazo mfise naha bwana Abdurazak. Usigurira abantu ariko bevuga ngo uburyo Vini yari yizeye cyangwa se ukwizera Vini mva ngo yarafise muri Xabi Alonso kwagabanutse kandi ukwizera ngo ubugiye kugiye kumera nk'ikirahuri ati hamwe ibihe vyobandanye ari ibi hagati ya Xabi Alonso na Vinicius ati bishobora kugorana ko aba babiri bose babana neza muri equipe ya Real Madrid je canongira ngo domwe n'ivya hamwe vyobandanye uko Madrid irahitamwe umwe hagati ya Xabi Alonso na Vinicius Junior rero je kibazo canje gihagaze hano bwana Mbuya mbatuje tuva no kwino sije Madrid gufata ingo yo kudahana Xabi Alonso kuko Xabi Alonso wowe yotanga raporo kuko buryo mumenyereza wese hari umuntu twanye tuganira ryarambwiye ati burya Egenwari ntibonye iva ngo ishitse hano hari ibintu byinshi uburongozi bwa Egenwari bwarekeye Jimmy wanashima hari ibintu Jimmy akija gusinya muri Egenwari yasavye uburongozi bwa Egenwari harimo ko bo murekere gufata ingo zose zerekeye umukinyi bavanye n'uburyo aba yamuteguye n'uburyo aba yamubonye n'uburyo babanye akavuga ngo uno mukinyi je nko mumenyeza ndamufata ingingi ivuga iki ari nyuma y'ikibuga ari muri 11 aja ku bench meme naho yoba ateza kumutitere canke se ndamuhaye indwi zinga hari mu bihano ubwo ibintu vyerekana ko Xabi Alonso kuri Vinicius atawubasha yarafise bwawe bwo kumuhana direct vyabanza kuja muri bote mva ngo muri board ya Real Madrid board ya Madrid decida ngo Vini ntidukeneye kumuhana kuko vyava bimwica mu mutwe tukamubura nibishaka guca biteranya none Madrid kaba yitambitse hagati mu bantu wa Vini na Xabi Alonso bikaba bigusumba ko byari bihari Jesu ko ndabibona ahubwo hari igihe jewe umubano wanyu na Abdul ubu utameze neza hako bitava kuri Abdul biva kuri jewe ndi erema iri kashe ahantu nama ndabateranya we twahura nkakubwira ububibwa bwa Abdul yego hanyuma nahura na Abdul turi babiri nkubwira ati Edi nta muntu ari muhajya numve kumubona mwe mukazohora muri abansi ariko ubateranya ari
uravyumva mukazohora muri abansi kandi ari je ndabateranye reka ndaguha image nziza ejo je niho namye nsoma burya ukoza hasunyibutse ibuye unyibutse kize ko ari mu kapiteni wa gatatu Real Madrid bari kuvuga ko kimwe mu bibazo bafise ari kapitana kuba yambaye nico kibazo no munsi Madrid bafise bari kugaruka kuri kapitene wabo turamugaruka ko yagize imvune agiye kuja hanze amezi hagati ya 2 na 3 urumva ariko bakavuga ngo niyo atobagwaye reaction akora siza bakapitene bagaruka kuri ya ruje yihesha kuri match heruka ya hari match ya Marseille Daniel Carvajal ubona ko ari we muntu wa mbere aja mu gushamirana n'aba adversaire kuruta uko yo kwamira abakinyi kaya Vini bagiranye na Ikefe tuwe nka kapitene wakagombye gukora nk'ibyo Chouameni twabonye akora imini Camavinga Camavinga niwe muntu yagiye kubanguranya yafashe Lamine Yamara musuna mwerekeza muri aravuga ati nta mpamvu meme na Thibaut kurutwaraza aramuzana ariko muvandimwe agiye vuza amajambo ati Lamine Yamara Frankie de Jong niwe yavuze ngo wakagombye kumuhamagara kuko numuko equipe ya muri equipe nationale mukaganira vyinshi turaza gushaka kuri no dossier ya ego ariko je nashatse kugaruka kuri ico kintu uravye kapitana yambawe na Sergio Ramos c'est très différent no bayambaye nambo umuntu uze wa gatatu agira reaction nkizi umukapitene wa gatatu agira reaction nkizi nuwa kabiri agira reaction nkazijya afazari Valverde abatujuje ubona ko Valverde ari umugabo muri we cyo nikimwe icuyu muhungu Jembo numuntu ari behind yibi bintu ari Perez kuruta uko twobona umubano mubi hagati ya kocha n'umukinyi je ndakubwira impamvu hari ama equipe burya bayeho gutandukanye ariko umustare mwiri ya equipe ni Perez kuruta abandi wabakubwira ati uri Ronaldo uri Puyol imene uri Ramos uri Seki uri Raul nambu ndashaka kubaho nkuko dushaka wowe uragenda ni nawe umuntu adecide ati nakaragenda ntaguma ngaha niyo wowe urine ni nawe umuntu adecide ati naka ntaza hano niyo wowe uri Zidane yashatse Pogba aramubwira turiya ntangerera ngaha bibaviramo gushwana kuko nawe n'umwara babarabona umuzana ko ibintu byo arakubwira ati uri president n'ibyo ariko nanje ndi coach ndi mu technician hakivyo ivyanje bipfa reka ndakubise ntaco mubane nabandi uravyumva uyu mubano wa Vinicius na no mumenyereza twe tubona no muri ubwo buryo bwo kumugirira ikigongwe je mbona ari sabotage abashatse gusabota kugira ngo bahende amakungu ko batari kumwe na Perez uzorabe sortie mediatique z'abayobozi buri gihe no mumenyereza ariko tsindwa baba bavuga ko bari kumwe baba bavuga ko bari kumwe uri kurumva ariko hajya haba ari message iri behind baba bari kuganiriza n'abazomusubiza nabwo muri sortie mediatique baba bavuga ko bamushigikiye uyu muhungu frustration yose jewe mboniva uko afashwe kwa Real Madrid kandi ntabwo ari Alonso ni president Perez ari iyi ni frustration yuko bamwimye kontra ariko asaba amafaranga bayamwimye nese ni kocha canke ni president hariko no bataranzwa ngo batawubanye neza hanyuma ashobora kuba yarabwiwe message akavuga ngo uziko dernier matwana bigarutse banzu duprove utwereke ko ugwego wahora ko ibyo uri kurasaba bihuriranye n'ibyo uri kuratanga so atari ibi bintu byo kumuburabuza yatangoye match baramugomboye aja siburira abandi bamurishije benshi uravyumva très prochainement tuzobona bamuhindurira n'umwanya rindi ruzobibona ikaba ari message iri kiravibwami hejuru ariko kuko
adatunga urutoki paraporo n'ivyo yakoze ukabona ni message bivuga ngo wewe uremera ivyo turi kuguha canke namba ushaka guhembwa vyinshi we tuzokurekura ariko abavuga ati nitwamuhana uyu muntu no mu discipline burya amaze kugaragaza ibintu by'ubu discipline nitwamuhana twe tuzoba twexpose ko ari ikintu kuko iyo uri kuradandaza umukinyi wataye igice agaciro karagabanuka ubu Vinicius ashobora kuzogera mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu tucumva byo kumwongera kontra bitarimwo ariko afisa n'ibiharuro vyiza bimuvugira ku isoko ati nitumugurisha tuze tumugurisha amafaranga hagice yamaze binavuga ko yamaze kwamenyesha umuaja we ko hamwe atogumana ikibanza ciwe c'ubutitirere bwamaho ku buryo ni muri buri match 80% kinazimara ntako yitegwe kongeza amasezerano ni Madrid ubwo ibi ukuntu Xabi Alonso kamukinisha ni bije noneho gutuma nova ngo mwiciriza tuvuga cyane ku isoko ryo gusumba iryo yogumamo ubushobozi bwa Vinicius Junior nubwo wowe utamukunda bwo guhatira kumukinisha bize twese turavyemera Vinicius ni grand joueur n'umukinyi mwiza buri equipe yari yose kwisi yo kwipfuza gutunga sinibaza ko aho no banibeshe ku ruhande rw'ibubamfu nibaza ko kuri iyi si y'umupira w'amaguru nta equipe nimwe to kwifuza gutunga services za Vinicius Junior Xabi Alonso rero yabikunda canka atabikunda uyu n'umukinyi abwirizwa kuba ari mu kibuga yes nuko ni umubano utari mwiza hagati ya Vini tukiri muri Madrid nyene Kuravyara yagize imvune agiye kumara hagati y'amezi 2 na 3 nyuma y'ikibuga